mu by'ukuri iyo ni ingingo iza guhohotera agateka kazina muntu, kandi ni ingingo mbi cyane kuko mu bisanzwe iyo leta yabuza kugira ngo umuntu ntiyige imyaka myinshi nuko itabifise ibibanza iha umunyeshuri, itabifise n'uburyo bwo kugira ngo imufate mu mugongo imushigikire mu vyigwa vyiwe. Mugabo umunyeshure yiga mu mashure afasha leta école privée, none leta canke ubushikiranganje bimubabaza kwiki kugira ngo uwo mwana abandanye kwiga amashuri, canke umwana w'umukobwa yatwaye inda yiga mu mwaka w'umunani, yiga mu mwaka w'icenda, yiga mu w'icumi, yiga mu w'icumi na rimwe, mu w'icumi na gatatu agatwara inda, ko yonse umwana hanyuma akagaruka kwiga naho yoba ari umugore yararongowe, bibabaza iki ubushikiranganje bw'indero kugira ngo uyu mwana aje kwiga atanico bariko baramutangira? Ivyo ni ibintu bijanye no guhohotera agateka k'umwana, bijanye no guhohotera agateka kazina muntu, kandi no muri ONU mu muryango mpuzamakungu ONU ivyo bintu birabujijwe, umuntu ategezwa kwiga. Rero kera bariga n'imyaka 6 mu wa gatandatu kugira batore konkuru nationale, nabijya bya école fondamentale ntibari bakwiye kuvuga ngo umunyeshure wahejeje umwaka w'icenda ngo naca ataha muhira. Oya, ahubwo ashoboye kuronka habandanya mu mashure y'abafasha leta école privée, bo mureka kabandanya muri école privée, kuko igituma muri leta babikora neza erega sivyo turinda kubaza, turabizi nuko leta idashobora kubaronkera ibibanza, idashobora no kubatunganira, idashobora no kubarihira ibyangombwa byose kugira bige. Mugabo abavyeyi babo bashoboye kubikora, bo bibabuza kubera iki? Fataco byonona atari ico bifasha. Erega nivyagorana bazosanga bajya abana aribo bagiye mu migwi yonona y'ubusuma y'abagwanyi, aribo baja mu kubuza kw'amahoro atsimbata, bazobura akazi, babura ico bakora bakiri bato, nako kazi badashobora no kugakora kubera bagifise imyaka mikenya. None bo babuza kwiga kubera iki?